turabahaye ikaze uyu munsi twaba turi kumwe n'umuhinga asanzwe yiga ivy'ubworozi mu gihugu ca Iran, akaba ari we agiye kutuyagira vyinshi ku vyerekeye ubworozi bw'inkoko. Turabahaye ikaze. Ego murakoze ku izina nitwa nayo Renovanga, abasanzwe ndi umworozi nkongera nkaba n'umuntu asanzwe afasha aborozi batari bake muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Mbega Renova, umuntu w'umujene nkanje canke n'umuntu uwo ari we wese bariko baradukurikirana, ni gute womwumvisha yuko yoroye inkoko yoronkamwo amahera canke akaronkamwo nk'indi nyungu nyinshi? Ego ngerageje kwishura kuri ico kibazo, burya ikintu cose ugire gukora ubone inyungu nuko ubwirizwa kuba ugikunda, kuko urashobora guhura n'ikibazo kanaka imbere, umaze kuba ari ikintu ukunda uramenya ukuntu ushobora kuvuga ati nabashikiwe n'ibibazo kanaka, reka ngumizemo inguvu nkore cyane gose ndazi ko bizogenda neza. Ariko rero muri rusangi kugira ushobore kuronka iyi nyungu nuko ugerageza kubahiriza impanuro uhabwa n'abantu basanzwe boroye, baba bize ivy'ubworozi canke bakaba bagiye abandi abantu bamaze kubikora bafite experience bashobora kugupartager. Abo rero urashobora kubigirako ukabasaba impanuro, hanyuma bakagufasha mugenzi uko bivaye n'umutahe ufise uko wungana kose, ugaherako ugakora kandi ukaronka imitero. Ego, muri izo mpanuro umuntu ategerezwa gukurikiza mu korora inkoko, woducishiriza ko kumayenga ukatubwira nkeya umuntu ategerezwa gukurikiza? Ego, mvuze mu majambo make, iyo ukeneye korora inkoko ubwa mbere na mbere nuko ugiriza kubanza kurondera ubumenyi nyene bujanye no korora. Hanyuma ikindi naco, muri ubwo bumenyi baraheza bakakubwira ati inkoko wifuza korora inkoko y'ubu bwoko, bakubwira ati iswate ni inkoko izoguhereza amagi canke n'inkoko y'inyama bivanye n'ico wewe wifuza. Hanyuma rero bakubwira avantage za buri kimwe cose, ugashobora guhitamo ukavuga ati jewe mpisemo izi nkoko z'amagi canke mpisemo izi nkoko z'inyama, ikintu cose ubona gishobora kuhavantaja muri ivyo bibiri baba bagusiguriye. Hanyuma rero ikindi co ukora ni ukumenya muri bwa bumenyi baguha, ugategura ahantu zibwirizwa kuba heza h'isuku, ugategura ibintu zifunguriramwo vyiza vy'isuku. Hanyuma niyo zirwaye ukamenya kugira kuzivuza, canke kumbe niyo utazi ati inkoko igwaye ibi n'ibi, ugahiga umuntu w'umuhinga canke n'undi umuntu amaze kubikora ukamubwira ati jewe ndafise inkoko ariko bimeze uku, komsa ashobora kuza akagufasha kandi ugashanga ibintu vyagenze neza. Ego, tukiri aho nyene ku bwoko bw'inkoko, hariho bamwe bavuga ngo ubu bwoko nibwo bumera neza canke ubundi. Mbega wewe n'ubuhe wohanura umuntu yogenda korora ushobora kuba bwoba bwiza nko ngaha mu gihugu c'u Burundi? Ego, fatiye kuri klima dufise aha mu gihugu iwacu harashobora kuba inkoko novuga z'ubwoko nka bwose, ariko rero turavye inkoko umuntu ashobora gutunga zikamuhereza umusaruro, uno munsi ngerageje kuraba hari inkoko yitwa Croira, hasi y'inkoko yitwa Croira, ni inkoko novuga yuko baharaye cane gose. Iyo nkoko rero mu bintu bisanzwe biyiranga harimo ikintu c'uko ari inkoko ifise amagi manini, ari inkoko bakunda kuvuga ko yoba irinda ingwara, ico ni ikintu babivugako. Ariko muganga nkavuga ati birashobora kuba vyo, ariko n'izindi nkoko iyo wazicandaze dufate ukazikurikirana neza kuva ku munsi wa mbere, ku munsi w'indwi, ku munsi ugira kangahe uko incanco zisanzwe zipanze, inkoko iyo ariyo yose irashobora kumara ikiringo kininiya. Rero novuga hariho n'iyindi race bita Isa Brown, nayo ni race twovuga yuko iri imbere mu bintu bijanye no guta amagi menshi, naho ishobora guta amagi ari munsi ya Croira. Iyo Croira rero ita amagi novuga ni nka kurya ufata inkoko y'inyama n'inkoko y'amagi ugateranya, kubera ko inkoko zirya ziri destine ku nyama ntizita amagi menshi, hanyuma zirya nazo ziri destine ku magi zita amagi ari ampere aba ari menshi cane gose. Umuntu tukiri aho nyene, umuntu amenya gute yuko iyi nkoko, buno bwoko bw'inkoko ni ubw'inyama canke ubu bwoko bw'inkoko ni ubw'amagi? Ivyo ukuntu bimenya, ikintu baduhanura kenshi baradusaba yuko
inkoko aho ivuye hose dufate uko si inkoko dusanzwe twebwe mu Burundi dukurikirana cyane rwose akenshi urasanga zavuye nko muri Italy ugasanga zavuye nko muri France cyangwa muri Belgique baravuga yuko inkoko ubwo ari bwo bwose bwiza ko zifite identification yayo ukavuga ati iyi nkoko yavuye aha yitwa uku bijya rero n'ibyo ushobora kwisunga cyane rwose kuko mvuze uko kubera ko hari inkoko iyo utabiravye neza ushobora gusanga zisa rero utabiravye neza ushobora gusanga amahasi yinjiranyemo ukaba waruzi ati ni hasi novuga ya croira mugari bivaye nuko zacanye n'izindi nkoko ugasanga ziravanze kandi ntushobore kuvyidentifya neza umenya gute ati ni croira canke ni hardcrow canke ni sa brown iri clair cyane rwose ni sa brown kuko yoyo igomba gusa n'umugina itanda vert rouge igomba gusa na rouge hanyuma hari izindi nkoko twebwe ngaho iwacu tumenyereye zigomba gusa n'umugina zigiye bita za mutoyi ijya hasi yayo niyo bita Rhode Island ikomoka mu gihugu c'Ubutaliyani renova inkoko ntibapfa uko bazitunze kose hariho ibintu ngenderwako mbere no ngaha iwacu dusanzwe tubona abakurikiza wowe niyihe yindi sokre wovuga ati akantu nyene kiyongera ko kuri vya bindi byose basanzwe bakora kugira ngo umuntu aronke inkoko nyinshi zibeho neza atakibazo ikintu novuga ubwa mbere nuko tudabagira gukorora inkoko ukuye ahantu hizewe kuza ahantu hizewe no kuvuga gukorora inkoko zarose inshansho zose zikwiye kuva mu ntango gushika zikure hanyuma ikindi naco iyindi sokre novuga nuko ubwirizwa kubahiriza isuku ahantu zisanzwe ziba ibyo zifunguriramwo amazi zinywa ko nta bintu bihungurukiramwo hanyuma n'ibintu zisanzwe ahantu zibaye kwanza naho nyene yuko dufate nk'ubu hatavigwa n'amazi y'imvura uko amazi bivugwa n'amazi y'imvura usanga zica zikanya kandi hari amabateri aca yidevelopa muri ajya mase y'inkoko kumuzwa usanga ziriko ziragwara rero ikintu novuga hanini nico ikindi naco cyo kwiyongera ko nuko twomenya kuzigaburira imfungurwa zikwiye kandi zikwije kuko kuri ico kifungurwa inkoko umaze kuyigaburira byinshi cyane rwose naho vyo bikwije usanga yavyibushe muri ico gihe nta magi menshi ishobora kuguhereza ariko uragerageza kuzigaburira bikwiye kandi bikwije ni ukuvuga bikwije ni ukuvuga harimo ajy'ama nutritive yose amasere minerale ibintu byose bikenewe bikaba birimo hanyuma ibikwiye nabyo ni ukuvuga kubahiriza quantité kurya isanzwe itekanijwe n'amategeko ariko hari inkoko zikunda kugwara agahweka ugasanga uratunze inkoko mu bihe ukazanga ngo yishwe n'agahweka kandi ubu uri kurayiha umuti ukabona yuko wayihaye umuti ukavuga ati nta kibazo bijya nabyo biba biva kuki aho ziguma zicwa n'ingwara imwe kandi uba wazihaye umuti aho rero ngaha kuri ico ikintu twotahurako ni uko tubwiriza kumenya ko inkoko kugira uyikingire no mu myaka y'imbere izokurikira no kuyikingira kuva ku munsi wa mbere kivuka kuko hari nk'urucanco rwo ku munsi wa mbere rw'indwara yitwa mareke ku munsi w'indwi turazicandaga ku munsi wa 14 tukazicandaga 20 kubandanya gutyo rero urasanga inkoko kumbure yaragize resistance nta ndwara yoba yarigeze kugwara mu buto bwayo ariko ukaja gusanga harageze igihe cyagiye imyembe ibiza y'amashurwe ugasanga inkoko ziriko zirapfa ku bwinshi rero hajya swate urayishyira ku antibiotique n'antibiotique ashobora gufasha ariko nyine n'ibintu byo gukinga kuko ntibifise imiti kwivanye n'uko iyo nkoko itacandazwa rero ivi byose ubwira tuvyevite ahanini nuko twogerageza kwijukira gucandaga inkoko guhera ku munsi wa mbere kubahiriza kiya kirangamisi gisanzwe gitekanijwe kuko inkoko irashobora kumara n'imyaka 2 canke imyaka 3 ariko bivana nuko niba yarateguwe guhera mu ntango gushika muri ico kiringo cyose inkoko urayicandaga guhera ku munsi wa mbere mbega ishobora kumara nk'iyo myaka 2 ni kuvuga ngo muri iyo myaka 2 yose wicandaga gushika wa munsi bazoyitwara kuyibagira ko cyane ngerageje kuvuga nko ku nkoko z'amagi uwo munsi wa mbere turazihereza urucanco rw'indwara yitwa mareke hanyuma ku munsi w'indwi tukazihereza urucanco rw'indwara yitwa Newcastle hanyuma ku munsi w'14 tukazihereza urucanco rw'indwara yitwa IBD Bruce infectieuse tukayihereza ku munsi wa 21 Burundi urucanco rw'iyo ndwara yitwa Newcastle donc ni doze ya kabiri hanyuma hari izindi za fowlpox intuze variole
mu Congereza bita fowlpox. Izo rero bazigira ku munsi wa 28 gutyo, ariko rero hari urundi rucanco rwitwa EDS, ni ukuvuga egg drop syndrome, ni ukuvuga barohereza zijya nkoko ziriko zitangura guta kugira ntizizote ayo magi zizota ntazo caba infected ubwo nyene, donc zishobore guta amagi akingiwe afere, kubera ko hari ukuntu inkoko itaye irigi bivanye n'aho hantu riri, hari ukuntu ushobora gusanga karikasi y'inyuma idakomeye, usanga ryama bacteria ari hasi ariko ari injecta mu ntuze mu rigi, bigaca ishobora kuba atanukoze cyo ratangura ikibazo. Rero iyo bazihaye iyo vaccine ya EDS ubu uriko urakingira iryo rigi, ukongera ugakingira n'indi nkoko ishobora kuzovuka iyivuyeho. Rero iyo yindi vaccine ya Newcastle niyo tous les 2 mois umuntu yama répéta émission, ni ukuvuga uko amezi abiri aheze iyo vaccine urayisubiramwo hamwe n'umuti w'inzoka. Naho inkoko ibikuze. Naho ibikuze kandi aho ubona ikomeye iyo vaccine ukwiza kuyihereza. Hariho ikindi kintu uwoduha igicapo cy'ahantu inkoko zakunze, ni ukuvuga ngo winjiriye nko muri poulailler ahantu nyine ushobora gusanga ukavuga ati hano hantu kubera inkoko zarakuze zirafise ubuzima, haba hameze gute? Ngerageje kwishura kuri ico kibazo, tudabona nuko izo nkoko ubwo winjiye ku ubwambere na mbere nuko ubwirizwa kumenya canke kubaza bakakubwira ibijanye n'umwimbu ziriko ziratanga, kuko hariho nk'umuntu ashobora kubwira ngo je ndatunze inkoko zirakomeye zirameze neza, ariko waja kuraba umwimbu zoba ziriko ziraronka, waja kuraba umwimbu aronka ugasanga ni muto gose, ugasanga umuntu atuze inkoko 2000 ariko umwimbu aronka ugasanga ni nk'amagi 100 cyangwa amajana 200. Rero ziravye kujisho urashobora kubona ati izi nkoko zirakomeye zifise ubuzima zimerewe neza, or nta mwimbu ziriko ziratanga. Rero kugira umuntu kumva ashobore kubona ati izi nkoko ni sawa biriko bigenda neza, tudabo ifo yuko ubwirizwa kumenya ati mbega ku bijanye n'umwimbu biriko bigenda gute. Ni nayo mpamvu kenshi badusaba yuko ikintu cyose ukorera inkoko ubwirizwa ugenda wandika, nimba uno munsi wazigaburiye ibi ubwirizwa kwandika, nimba ejo wazigaburiye ibi ubwirizwa kwandika, canke umwimbu w'amagi watoye, ibintu byose ukagenda wandika ukavuga ati no munsi twaronse ibi. Ivyo rero urashobora kuvyisunga. Hanyuma rero ikindi naco ivyo byose twamaze kuvyisunga, ukabona inkoko upima ibiro ugasangira kuri ivyo yabwirizwa kuba iriko bivanye n'ico gigezeko. Ikindi kintu nogira novuga nuko nyine nawe ucuzi ubona nyine zifise amagara meza, zikeye, zitambuka, zifungura, zinywa amazi, n'ivyo bishobora kwereka ko inkoko ari sawa, ariko kandi n'umwimbu uravyerekana kuko ico ahanini umuntu akora si kugira tubone inkoko ziragayaga, ariko ni kugira umuntu abone yuko ariko araronka umwimbu, hanyuma ca kintu yipfuza yuko ariko afite aragishikana. Nko ku nkoko babororeye nk'inyama, kugira ngo ubone ati izi nkoko zanje zagize zazanye umwimbu ukwiriye, nuko ziba zavyibushe zisa neza, nuko ziba zabaye gute? Ego inkoko z'inyama nazo zirafise ubuhinga bwazo canke ibintu kanaka bwiza kwisunga. Nico gituma ibintu vy'ingaburo tugaburira inkoko z'inyama ni ikintu umuntu yitondera cane gose, kuko hari ukuntu ushobora kuzigaburira zikavyibuha cane gose, zikagira ibinure. Imaze kugira ibinure bamaze kuyibaga no kuvuga baragukata amafaranga, kuko basanze ifise ibinure muri ico gihe baragukata amafaranga, nabo nyene abahomvye n'ubwo zitangaza ku isoko abakiriya ntibaheza ngo bazikure. Ikintu rero umuntu akora ni ukubwiza kuzikurikirana ati mbega muri iyi kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi ugira 14 mbwiza kuzigaburira ibi kugira zibe zimaze gushika ku magarama, hanyuma kuva ku munsi wa 14 gushika kuri 28 ndazigaburira ibi zibe zimeze uko. Hanyuma rero kazocuminya ati muri faze ya nyuma, kuko ni faze zitatu twara mu nkoko z'inyama, ati muri faze ya nyuma nuko ngiriza kuzozigaburira ibintu bituma habaho development des muscles, kugira bya bintu by'ibinure zuba zaragize muri phase de croissance bigabanuka ibihere bivemo, hanyuma uzoze kuronka inkoko ifise inyama ikwiye. Rero kuvyibuha ni kimwe kandi kirakenewe, ariko ivyibuhe ikwije donc atari ibintu by'ibinure byinshi bifise, donc kugira système ya musculature imeze neza, ivyo byose navyo babikontrola bivanye n'ingaburo uri kurazihereza. Rero batushimire ko nawe twitavye. Turabashimye namwe ko murakurikirana kino kiganiro, naho gutaha murakoze.